bamwe babatirizwa bahaguruke bahagarara aho bari twagira ngo dusabe umwungere w'ishengero Gome ashike ngaha somera ijambo ry'Imana kugira ngo basengerwe ababene data turabahaye ikaze. Ego twanezerewe kandi iyo umuntu yibarutse ntareka kunezerwa ko abazigise kandi ku bavyeyi bibaruka barazigise ko kigora cyane. None rero muri aka kanya tugiye bashikiriza nyenebo uko bizeye umwami wacu Yesu Kristo kandi abamwizeye bose nabo yabahaye ubushobozi ubashisha kubandanya iyo nzira. Tugiye rero guhagarara ku ijambo yanditswe mu byakozwe n'intumwa mu gice kigira 19 hariyo amajambo ajyanye n'uru rubanza. Mu gice cya 19 guheraho maze Apolo akiri Korinto Pawulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso asanga abigishwa bamwe arabaza ati mbega mwarahawe mwemuye igihe mwizeye? Baramwishura bati ntitwari bwanavyumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arabaza ati none mwabatije umubatizo nyabaki? Bati umubatizo wa Yohana. Pawulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe niwe Yesu. Bavyumvise babatizwa mu izina rya Yesu ry'umwami Yesu. Pawulo amaze kubarambika kubiganza mpwemu yera baza ko bavuga indimi bavugishwa n'Imana. Abo bose barabagabo nk'icumi na bangahe byo mwakurikiye n'amajambo y'Imana wama dusubiramo yuko umubatirizo w'amazi udatosheje, ariko kandi ko hariho undi mubatirizo utabatirizwa natwe, umubatirizo uyu wa mpwemu yera. Kuko uyu mpwemu yera niwe afise uruhara cyane muri ubu bugingo kuja mu ijuru. Haheze iminsi numva abantu bamwe bavuga ko bashobora kubarira abantu ingene babatirizwa muri mpwemu yera, ariko batabikuye aha muri Bibiliya. Naho bo bigira ndibishika kure ntaco bimara, ni ibintu gusa by'ivyigano. Ariko iyo mpwemu yera yo nk'ubu yokururuka haturi ibintu byose umuntu wese aca agira urukundo, kandi umuntu wese aca yegera Imana, kandi umuntu wese aca yumva yuko inzira yo kuja mu ijuru ihwabutse. Ariko ubu kubera haraho abantu batagira iyo nyota, usanga umenga ni ukuvuga ibintu byo mu bugaragwa. Abisirayeli nibo bazi ubugaragwa icarico uko burabegereye, ariko twebwe tuva mu bihugu usanga atabugaragwa buri, baca usanga rero abantu bazi ingorane z'ubugaragwa. None rero bakristo bashasha mwebwe mubatirijwe n'umunsi mugira inyota yo kubatizwa muri mpwemu yera. Kandi umuntu ashobora kubatizwa muri mpwemu yera akiri umunyagice, birashika kuko yagize umwete wo kwimana. Reka ndangirize kuri iri jambo yanditswe muri Matayo mu gice cya 3 umurongo ugira 11. Mwama muhasoma iminsi yose kandi ijambo ry'Imana ryama rishasha. Matayo mu gice cya 3 umurongo wa 11 avuga ngo nukuri jeho ndabatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumukura inkweto. Uwo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Yesu nashimwe cyane. Amen. Azobatiriza muri mpwemu yera no mu muriro. Ibi nivyo byashitse igihe cyo muri siècle ya mbere hari Yerusalemu. Nagomba muri aka kanya ndabasobe murenganino mwebwe mwabatijwe kubamaze kubatirizwa mushishikaye gusenga, ariko kubatarabatirizwa mugira iyo nyota, kuko ni kuri bose. Byakozwe n'intumwa 2 havuga yuko iri sezerano ari rya bose. Umuhanuzi Yoweli yaravuze mu gice cya 2
yuko iryo sezerano ari iry'abana bacu, ari iry'abakuze, ari iry'abasaza, ari iry'abakera canke ari iry'abashasha, ni kuri bose bafise umubiri. Amen. Bafise umubiri. None namwe umubiri murawufise. Rero tugira tubasengere tubarambise kw'ibiganza, igikorwa gisigaye ni ca Yesu. Niwe abatiriza muri mpwemu yera no mu muhira. Barambike kw'ibiganza, Mwami Yesu Kristo. Turagushimiye kuko turiko dukora ico wadutumye. Waradutumye ngo tugende mu mahanga yose kwigisha ubutumwa bwiza bwawe, kandi abazovyizera wavuze yuko Mwami bazoronka umugisha. Turabarambise kwiganza mu izina ryawe Yesu Kristo, ushitse ico wavuze, ushitse ico wemeye. Kandi iyo uvuze duvuga ngo umwana w'umuntu, umwana w'umuntu ni wavuga bigatwarwa n'umuyaga, ariko we byama byashitse. Shengero ryawe Mwami henshi ryarabatirijwe, benshi ibihumbi n'ibihumbi, miliyoni n'imiliyoni, no muri aba Mwami tubashize muri izo miliyaridi, kugira ngo n'ababuze ubwo bushobozi bw'Amwemu Yera. Hanyuma rero nibaronka Mwami ubwo bushobozi bazogukorera, kandi bazokubaha, kandi bazoshika kure mu vyawe, bazozana n'abandi kuri Kristo. Turagushima kwisezerano Mwami ari ryacu kandi ari ryawe. Urakoze kubishitsa kandi urakoze kubikora. Tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Yesu abahe umugisha.